Data wa twese wo mw'ijuru, Mana mushobora vyose, Mana uvuga bikaba kandi uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga mwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracyariho ivyisigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nje nkibashikiriza ni Apotre wa Kristo Glory Shine. Turabashimira cyane abantu mudukurikirana ku rubuga rwa YouTube na Facebook. Turagushimira umaze gukanda sabone canke subscribe kuri no channel ya YouTube. Turagushimira nawe umaze gukanda follow kuri no channel ya Facebook. Turagushimira wowe ushiraho like ukandika no muri commentaire cyagufashije, Imana iguha umugisha. Turagushimira nawe udukurikirana ku rubuga rwa groupe ya WhatsApp, Imana iguhezagire cyane wowe usangiza abandi ibiganiro dukunda kubagezaho. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nibukomeze kubana nawe. Aracyariho ibyizigiro ko wakomera nshuti yanje, sinzabura kugutera intege kuko Imana twizeye ni Imana ikora ibikorwa bikomeye, ni Imana itananirwa, ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Uko yariri kera na n'uyu munsi ni kwiri, uko yakora kera na n'uyu munsi ni kwikora. Aracyari ibyizigiro ko wagera ku nzozi zawe, aracyari ibyizigiro iyo ndwara bakubwiye ngo nikira, aracyari ibyizigiro ko wayikira kuko Imana twizeye ni Imana izura n'abapfuye ikabaha ubuzima, ni Imana ikiza indwara, ni Imana irema ibitariho bikabashaga kubaho, iri hejuru ya byose, isumba byose, yivuze biraba, yitegetse birakomera, irambuye ukuboko nta wagufunya. Reka Imana irambura ukuboko ku buzima bwawe, ikore ivy'abaganga bananiwe, ikore ivy'imiryango n'abakomeye bananiwe mu buzima bwawe. Reka Imana ikugarukanire ivyawe vyatakaye, reka Imana ikureho inyatsi ndetse n'uturimbi twose bari baragushingiye. Imana ikwizize mu masezerano, Imana iguhindurira amazina. Kandi ndabona Imana iriko irabikora mu buzima bwawe. Ndabona urugendo rwari rwarahagaze Imana iguguruye. Ndabona yo wari umaze igihe ukora bitagenda, ndabona ugiye gukora bigenda neza mu izina rya Yesu. Wewe wahora usezeranirwa abantu bakaguha amasezerano, ariko ivyo bagusezerane ntibabikore. Ndabona Imana igukuyeho icanyiro cyari kiri hejuru ubuzima bwawe, cyatuma abantu bakwanka n'abagusezerana ibintu batabikora. Ubu abantu bagiye gusezerana ibintu babikore, n'ababikwemere bagiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona abantu mutavyaraga mugiye kuvyara. Ndabona umuntu amaze imyaka myinshi yubatse urugo ariko atararonka uruvyaro, Imana iguhaye uruvyaro. Ndabona umuntu yateguye urugendo rwanga inshuro zirenga 3, Imana ikugururiye urwo rugendo. Hari imitego bari barateze ariko Imana yivanyeho. Shimira Imana igukoreye ico gitangaza. Ndabona abantu bari ku musego bari bagwaye ariko Imana irambuye ukuboko kwayo kugira ngo ikize ubuzima bwabo. Ni wakire gukira, wakira amagara meza, warahezegiwe cyane. Ijambo nakuzaniye riravuga ngo nta wohagarika umugambi w'Imana, nta wozibira umugambi w'Imana. Ni benshi bagerageje kugwanya umugambi w'Imana ariko birangira byanse. Yosefu Imana yari yaravuze ku buzima bwe kazaba ukomeye, kazoganza bene se, kazoganza amahanga. Ntako batagize kugira ngo bagwanye izo ndoto, ntako batagize kugira ngo bagwanye iryo jambo Imana yari yavuze kuri we. Yagwanijwe n'abahafi n'abakure, yagwanijwe n'abavukanye nawe, aragwanywa, ateregwa mu kinogo, agurishwa muri Egiputa. Ivyo vyose bamukoreye ko nta na kimwe cyahagaritse umugambi w'Imana. Ivyo vyose bakoze vyamusunikiye kuri kimwe Imana yavuze. Imana ihabwa icubahiro. Bafashe Daniyeli bamuta mu ntare bazi ngo bahagaritse umugambi w'Imana, bazi ngo arapfuye biraheze, ariko ageze mu ntare aziryamamwo, n'igitondo avyuka ari muzima, akugwa mu ntare birangira abasi
abasi biwe nabo baterewe muri za ntare, birivuga ngo zibasamira mu kirere n'amagufa zirahekenya. icyo Imana yavuze nta wakizibira. nta muntu n'umwe afite ubushobozi bwo kubuza ubuzima bwawe kugera ku byo Imana yateguye ko ubasha kugeramo. umuntu wenyine afite ubushobozi ni wewe ubwawe, mu gihe wase kuja aho Imana ikurungitse, mu gihe wase kwizera ibyo Imana yavuganye nawe. ariko nimba ukivyizera, birasigura ngo uzagera ku cyo Imana yavuze. kimwe Imana yavugana nawe uzakigeramo, rujya rugo uzagwinjiramo, ijya mariage uzayikora. haleluya! rujya rugendo uzarufata, ijya nzu uzayubaka, kubera Imana yavuze niyo kwizegwa. birivuga ngo ndazi ivyiyumviro mbiyumviraho, ndazi imigambi mbafitiye. aho ni Yeremiya 29:11. Imana ifise ivyiyumviro vyiza ku buzima bwawe. Imana ifise imigambi myiza ku buzima bwawe. nubwo hari abantu bafise imigambi mibi ku buzima bwawe, nubwo hari abantu bafise imigambi yo kwangiza no gusenya ubuzima bwawe, ariko naje gutangariza ko hari Imana ifise ivyiyumviro vyiza ku buzima bwawe, ifise imigambi myiza ku buzima bwawe. ejo hazaza hawe Imana iri kuhategura. nubwo bagutega imitego ngo uyigwemo, ariko hari Imana iri kumwe nawe, iri mu ruhande rwawe kugira ngo igende itegura imitego y'abansi. Haleluya! bazogutega nijoro, Imana ibitegure n'igitondo. bazagutega n'igitondo, Imana ibitegure. bazimba ibinogo, Imana igende ibifurira. niyanemera kubigwamwo, ntuzagire ubwoba, uzavayo ukomeye nta n'agakwabo kabonetse ku buzima bwe, nk'uko Daniyeli yavuye mu ntare akomeye ngo nta n'agakwabo kabonetse ku buzima bwe. Imana itabara ubuzima bwawe. reka dusome Kuvayo igice cya mbere umurongo wa 12. haravuga ngo ariko uko barushiriza kubatwaza ituntu, ni ukuvuga kubakoresha nabi, nabo niko barushiriza kugwira no kugasara. nuko abanyegiputa karabarya mu nda kubw'Abisirayeli. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. nako batagize ngo bagwanye ubuzima bwawe, ariko birangira ubuzima bwawe bugihagaze. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. nako batagize baguhishano, baguha uburozi, bakuvuga nabi kugira ngo bikunde izina ryawe ricafure, ariko uracari muzima. ab'Imana yakuzaniye baracakwemera. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. baguteza imitego mu mwaka wa 2024 rutawumara. none rabo warawumaze winjira muri 2025. raba na 2025 nayo warayimaze winjira muri 2026. ntako batagize, ariko n'uyu mwaka nawo ndabona ugiye kumara uri muzima. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. ntako batagize ngo baguteranye urugo rwawe rusenyuke, ariko raba ruracakomeye. rabadegi bakaya kagiye kubarya mu nda. ntako batagize ngo ntuvyare, ariko raba warabyaye uraheka. rabadegi noshke. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. ntako batagize ngo nturangize amashure, ariko yararangije uronka na diplome. ramando rekia basate. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. ntako batagize ngo ntubona akazi, diplome yawe ntako batagize bayugaza, aho wayidepoje hose vyagiye vyanka, ariko Imana irayibohoye ugiye kubona akazi. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. ntako batagize bahagarika urugendo rwawe, baraye amajoro bakuroga ngo bidacamwo, bitagenda neza, ariko ndabona bigiye gucamwo. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. ntako batagize ngo ntukore mariage, ntako batagize ngo niwubaka urugo, ariko ndabona Imana igiye gukubakira. abansi bawe kagiye kubarya mu nda. Bibiri ivuga ngo iki? Abisirayeli bari mu buja, bari bamazemo imyaka 400 hafi na 30. ubwo buja bari barimwo, bari bafite isezerano ko bazabuvamwo bakaja mu kindi gihugu cyitwa Kanani, Imana yasezeraniye Aburahamu. igisezerano uruvyaro rwiwe ko bazokibamwo bakacegukira, kari igihugu ciza gitemba amata n'ubuki. iryo sezerano baririndira imyaka 400, bayimara bari mu buja. imyaka 30 bayimaze baguwe neza, kuko umutware yatwaraga yari Yosefu.
uwo bavukanaga uwiwabo. Ariko nyuma yaho Yosefu aza gutaha, ndetse na se wiwe n'abandi barataha, na Farawo muri ico gihe nawe arataha arapfa. Ariko imundi Farawo ataza amakuru y'Abisirayeli karibo batumye igihugu ciwe gitera imbere kirokoka ntigishobore kurimbuka. Ariko kubera ataraza ayo makuru y'ivyo Abisirayeli bakoze ku buzima bwe no ku gihugu ciwe, arangije abona ingene bariko bagasara, abona ingene bariko baragwira, abona ingene ari abanyenkomezi, ari abanyembaraga, kandi bafise ubwenge bwinshi, bakagira n'ikiganza ciza mu vyo bakora. Abona ingene bariko baratunga kumurusha, abona ingene bariko baratera imbere kurusha abo mu gihugu ciwe. Aravuga ati aba bantu n'abanyamahanga nitubarekera gutya bazava bifatanya n'ibindi bihugu bitwanka batugwanye, maze batwice, baturimbure, batware ivyacu, maze bave muri kino gihugu. Ati rero reka tubigira inama y'ubwenge, tubashire mu buja. Ivyo Farawo arabikora, abashira mu buja. Ngariko ivyo byose yakoze, ngo nubwo yabasize mu buja akabagirira nabi, ng'Abisirayeli babandanya bagubwa neza, babandanya bagasara, babandanya baguka. Ivyo navyo bigatuma abagomba kubagirira nabi babonye nabi bariko barabashiraho itariki irabasorako ngo kabandanya kabarya. Noneho Farawo agira iyindi nama, ahamagara abantu barabakirizi, barabavyaza. Reka dufate ko barabadogiteri b'ico gihe bavyazaga abantu, nico cari igikorwa cabo. Ariko ngo bamaze kuhabwa iyo diri, Bibiri ivuga ngo iki? Birivuga ngo Imana igendera abo bavyaza, ngo bagirirwa ubuntu n'Imana. Abo bavyaza bari barabuze uruvyaro nabo nubwo bavyazaga, ngariko Imana ibagirira ubuntu, ngo banka kuniga abana b'Abisirayeli. Ko bari bahawe misiyo ati mukabona umuvyeyi avyaye umwana w'umuhungu muhite muniga. Ariko noneho Imana ibagirira ubuntu, ngo bagiye kuvyaza Abisirayeli, ngo biranka ko bashobora kuniga uruvyaro rwabo, ngo maze barareka babagumisa ari bazima. Ngo maze Farawo biramugeraho, aza kumenya ko Abisirayeli ahubwo baguma bagwira n'abana bavyara ko bakomeza kuvira. Noneho Farawo Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Acarababaza ati niye mpamvu ituma idiri nabahaye mutayikora nkuko nayibahaye, kandi noti nabemereye ari noti ifadika. Baramubwira ati ariko mutama, ntabwo idiri yatunaniye, nta nubwo twase kuyikora. Ahubwo bari abantu b'Abisirayeli batandukanye n'Abanyegiputa, ubuzima bwabo buratandukanye. Tiyo tugiye kubavyaza, ati dusanga afise umwana igise kimwe gusa abahejeje kuvyara, bafite ubushobozi bwo kwivyaza. Bari abantu barakomeye, baratandukanye n'Abanyegiputa. Farawo abona yuko iyo misiyo yo kuvyaza hanyuma bakaniga kidashoboka. None atanga itegeko abasirikari, kigende mwice buzina umwana w'umuhungu. Abiri kitubwira ngo iki rero, nkuko bakomeza kubagwanya no kubatwaza ituntu, bongera babicira n'uruvyaro rwabo, ngo niko barushirizaho kuvira no kugasara. Uko bagiye gukomeza kugwanya ubuzima bwabo, niko Imana izarushirizaho kugirira neza ubuzima bwabo. Uko bazakomeza gusunikira hasi ngo bikundugwe ngo aya masuta bareya, niko Imana izakomeza kuduza hejuru ubuzima bwabo. Iyo ufashira soro ukayishira hasi ukayisonda, iyo uyirekuye gusa ica yidunyura hejuru. Wowe umeze nk'irasoro, bariko baragerageza gushira hasi, ariko niko ugiye kuzamuka hejuru. Umeze nk'itenesi, wowe umeze nk'ibaro, bariko baragerageza gukubita hasi ngo bakunanize ivyawe bije hasi. Ariko uko nyene niko Imana igiye gukomeza izamura ubuzima bwawe. Ugiye kugasara, uko bagiye gukomeza bugaza bagwanya kajya kazi kamwe, niko Imana igiye kugura n'akandi kazi. Ugiye gukomeza kugasara, ugiye gukomeza kugwira. Uko bakomeza kugwanya ubutunzi bwawe ngo ntutere imbere, ntugure parasera, ntuyubake, niko ugiye gukomeza kugura amaparasera ndetse no kuyubaka. Uko bagiye gukomeza ukugwanya ngo niwambuka amahanga, niko Imana igiye kugurura ingendo nyinshi, uzahora uhaguruka babibona n'izina rya Yesu, nabo gakomeze kubajya. Uko bagiye gukomeza bagwanya ivyawe, niko Imana igiye gukomeza ivyugurura. Ntabwo iri mu ruhande rw'abasi bawe, Imana iri mu ruhande rwawe kugira ngo ikugwanire, ikwinjize mu isezerano. Bivuga nk'uko bakomeje babagwanya, niko bakomeje kuvira, bakomeza no kugasara.
ndumva nagusengera. Ijambo twariko ryavuga ngo ntawo gwanya ntawo hagarika umugambi w'Imana. Tugiye gusenga Imana ikomeze umugambi wayo hejuru y'ubuzima bwawe. Data w'ubwiza budasanzwe, ndaguhamagaye mwami Imana, wakomeje umugambi wahora basete w'Abisirayeli ukomeza kubagwiza ndetse bakomeza no kugasara. Ndasengera umwene data komeza kumugwiza akomeze no kugasara mu izina rya Yesu. Ivyo abasi bakora byose bihinduka ubusa ku buzima bwe, inama zaba bizisambuke, uburimbi bamushingiye bushingurwe, ivyo bazanye kuri yo ngo bimugwanye ntagasare ntatera imbere bihinduka ubusa. Ndatuye amagara meza, ndatuye kugasara, ndatuye gushika kure mu izina rya Yesu. Indwara yose Satani yazanye ku buzima bwe, iyi ndwara ni muveko mu izina rya Yesu. Yakira amagara meza, yakira ukwidegemvya. Ndatuye intsinzi ku buzima bwiwe, reka umugambi wawe usohore mu izina rya Yesu. Inzira zugaye zuguruke, fata ukuboko uyu mwene data umwinjize mu isezerano mu izina rya Kristo Yesu, amen. Warahizagiwe cyane. Uba wifuza gusengerwa, ufise umutwaro, ufite inzozi warose zirakuzazanira, twakure kuri no nimero tugufashe +257 65 577 339. Warahizagiwe cyane, urumugisha w'amahanga, turabakunda. Ndatuye kugiye ukomeza ugasara mu mpande zose no kugwira mu izina rya Yesu, amen.